Oui, allo. Reka kungora ninjiye muri studio nyene. Kandi rero ambara mask urazi ko batugiye ko kuri metre tegeza kwegerana. Urabona we twegeranye n'imiburi umva nta na 0,1 cm nimwe irimo. Gusa reka genda yikure gato kubera ko kugira ntibihave bingora ngo bihave bingora kuntu mavuga. Rero burya manzu reke rindira ndi muri studio ko kutanyumva ni KNT TV kutanyumva man. Rindira gato manze meze ikiganiro duhejeje cyo tugaruka. Mviri none aba diaspora kwe barabatwaye umutima manze murondera yiwanyu hama nabo nibaza iri foko bazoza mushire hamwe kubera iki none gamane ngo aba diaspora ubusore bwo muri no misi kuri 18 ngo barindiye aba diaspora eske mwara yaronderanye hariya kusanga ariko yidandariza ipireri ugasanga nyene yibereye mu isoko mugabo ugeze ngaha yiyambariye ikirato nk'ikije hano niyambariye bamwe basiga bavuga ngo nanje ndi mu diaspora kwera ko bagize imisi batambona online nyene ngaraga tweri turaba diaspora kutu umuntu misi yose abuze nika kwanza tuje kuri video kwera ko imisi yose y'umuntu abuze mu gihugu ngo mu diaspora ngo yazanya amadora mbega urazi ko hajyanye bari hariya nabo batesekaga man aba diaspora sha man jivyo bintu mutabihevye tampi pour vous umukobwa wa 18 agacavuga ngo ko rero nguriya mupere hasiko kuno bati ngo abavye cifite mwene ngo rubwo ngo bafise 60 ngo nta kibazo ngo kazima ngo yayarondi azokumarira ikisha burero kuravuga ngo urukundo n'amafaranga bisigura ko rero nukuvuga Yesu mu rukundo yigishije hari amahera yigeza ashiramo sha oya rero reka tumaze tureke ino sije jewe turaza gusubira mu mwanya nta kibazo bakunzi ba KNT TV je ndiko ndababwira abantu muri no misi musigaye muta agaciro canke mugato bwoko ngo mubonye ngo aba diaspora kubera ikibasha simurahagarika rondera yiwanyu nabo barondera yiwabo hama ni mwaronderana mu bigakunda sava mugapana kuguma mutegemeye ngo aba diaspora no je rero bukuvu no mwanya ndabihagaritse ca wiyumvira nk'akarorero muri no misi nk'umuntu yo kubwira ngo nk'ubunye Imana yoshira hitegeka ati burya rero amafaranga wahereje niyo azobaka inzu zobamwe mu ijuru hari abantu bosanga batabano muri zanzu bita mitego canke zanzu z'imishonge aho nibaza ndiko ndababwira uko muravyumva ugasanga umuntu yitwaga ngo mu diaspora nkuko nyene muvuga muzingo yazanye amadolari mugaba agiye mu rusengero ntarenza amafaranga ijana ari rya jana usanga ririko ijya foto yagwa gaso ntarenza ajya mugabo ngo nabatunira bake n'abantu ba mbere bibanira kandi upfuye wibaniye uhanwa nk'uyahuye tambi pour vous rero nimuze murangora ugasanga abo rero muhitamwe n'aba diaspora ni babandi uzosanga ishure ewana ntaribazwa ni wabo ndi yaci inyuma y'ishure gato ntiyigeze aca mu ishure yaciye inyuma y'ishure ugasanga nk'ubu unye nk'akarorero habayeho nk'itegeka ati burya rero buri muntu wese ishure yigamwe barigize mu wambere agomba atangure ari abantu bosanga bariko bigana n'abakuzine babo ari abantu bosanga bariko bigana n'abavyeyi babo kirageza munyarutse kwiga muhetse hama namwe mugire gute murondera amafaranga ntimuzohore muza muritwaza ngo mutegemeye ngo yaba diaspora burya nabo bari hariya barababara kweriki atafoto y'umuntu mwita ko ari hanze urigera ubona ari karakora akazi ubona mama ari mu nzu nziza ubona mama ari mu modoka imeze bien kubereka tamusi murigera mubona ifoto nkajenga hanye ndi muri studio ati turiko turavuga canke hari yanya atari karakora arika arubaka arika aragira ikini mugabo uzobona twa dufoto yashize ahantu hameze neza mu kameramani wa KNT TV yamaze kutumonta nyene tumeze bien agaca publier mugaca mubona ngo ameze neza namo nyene yabari hari yanye biragira gute birabarusha rero murabe muze murahindura muze muragira umutima umeze neza cyane ariko rero no tugaruka kubaririmbye muri no misi bamwe marabona baragira uko bishakiye ariko ngende mpanura abaririmbye bamwe musigaye mutuzanira indirimbo mutuzanira ni nziza ariko hari akantu musigaye mushiramwe je vraiment katanyohera sinzi nko kubakurikirana KNT TV nabo ko hari ico bashobora kuvuga kuri comment juste ukuntu musigaye muhindura cinda kwiye vraiment kuzanda bandikira indirimbo neza ukazosanga indirimbo ifise composition imeze bien kwereka muri composition zanyu mushiramwe bijya bintu we numona ko hari abaririmbye bamwe biriko birakwegera nibaza ko ivyo nitwe kwirirwa turabigara ko gatoyi ariko muhindure composition y'indirimbo zanyu kugira ngo tugumane akanovera kameze neza k'indirimbo zimeze neza uriko uraraba indirimbo zo muri 1900 no guhera muri 2005 kuduga vraiment ziratandukanye cyane muri byarajanga aho imbere y'ikimodoka n'ikizu kimeze neza ngo pa ipoto acha pibria ndetse ni gwawe akagenda agaca ahagarara imbere nyene y'ikizu bateguye neza canke muri sara agaca yisha
ngo at home ya hehe gasha, home ya he home ya hehe ko iwanyu ugenda hazi, wewe utaha mwijoro uca nyene mu kantu kameze mbe sinzi ukuntu nokavuga kadakwizana emetre ku buryo mutohahurira n'umuntu, mugabo ukajuzuka duhenda ngo ati home ya he. Reka no kuza muratubesha, muze muragerageza kugira gute kuvugisha ukuri. Abakomediye nabo muri no misi ni turiko turavyorosha, ariko Jesse ndimwo pardon vraiment mumbabarire, ntibariko baravyorosha, aho usanga inkuru none zarabaheranye gutu genda ukicara hakwandika script ugacuja kuvuga inkuru je nakubwiye kubera ikisha. Reka ze muraza nimba muvuga ko mukeneye composition, je ndabahe composition ndabahe amaide, mugende imbere mutwenza abantu bimere neza cyane, apana kugenda ko raconta inkuru wabwiwe hagaca genda ngurumva ngo harabayeho ngo umukobwa ngo twarakundanye ngo kunuku ngo hama ngo aranci inyuma, ni inkuru yamubaye ko mugabo arikaza kubivuga ngo ngurebe gute. Emera uvuga ati ni inkuru je yambayeko, apana kugenda ngo umuryango ngo wakanaka ngo buryo ngo harongo abantu gusanga ngo bo mu ntara ngo yiniyi ngo bafungura ngo ibinibi ngo canke ngo bibanira beshi bakoze kuvuga ngo abanyamwaro ngo iki. Emera nta guhakana havuka, zurahemera nta kibazo, nta muntu azohava biguhora. Ariko rero tuze turagira gute, turakoresha na logique. Ikindi kintu rero nari nibagiye kubabwira, burya nuko ntari nabaye hagufi, ibuke kuza murakoresha rezo sociaux. Umunsi Facebook, WhatsApp, Instagram zihagarara ingiringo nk'ica amasaha 10 nkuko benshi mwarataye imitwe, ndazi ko hari abantu mwarayimushavuje telefone zanyu, zimya atsa abandi mugenda gutera induru ku mabotike ngo mpamayinite muvyura abantu mwijoro. Kubera iki zikoresha za Twitter, Telegram, Imo izirahari misi yose Facebook, WhatsApp why kubera iki se murakoresha rezo sociaux ziri ku mwanya, izo bite ziri update. Cenka jenari nijyami ngo hano ngo none wenga ibintu ngo byagushika ati reka kungora je nibereye kuri za Twitter man, je ndiko ndahatwika hahire rimwe mbaye abaraho. Ariko Jesse niganye mu mbabarire. Rero inifo tugiye turabikora uko uzosanga atakiganiro cha K9 TV kiducika, ukazosanga ikiganiro Rest Time cha Michopo Low Comedy the best one in our country, kugira ngo Joe Biden ntavanyitiranya kitigera kigucika, ukumva nyene uraruhutse uri free, babandi mwama muri mu stress y'inkundo canke mwama muri muki ugasanga bimeze neza ariko tuze turagira niki n'umutima wo gufasha abagenzi ugasanga umuntu uramurungikiye link wamusavye ati gira partage ngwengo ndabikora, mugabo agiye mu kabare royale zitandatu n'umuntu utumwe abahejeje, mugabo link igacimunanira gupartage. Why ze muriga gukora ibintu by'akamaro? Eske ugiye mu kabare inzoga zitandatu kakubita bwo nyene danku no gufata partage ugakubita muri groupe zibiri ugacurungikira no mugenzi wawe umwe bitaga ba diaspora wumva ngo utabukoze neza gusumba. Tuze turafashanya kugira ngo ibintu sange bimeze neza. Ikiganiro ni Rest Time cha Michopo Low Comedy the best one in our country. Nibaza ko uno munsi byari bimeze fresh sana. Tuvuge ngo nakagira gute nakagaruka, ariko turahari twese kugira ngo kuri K9 TV ntihagira ikiganiro cacu kizogira gute kizobacika. Merci sana rero nakagaruka.